Aho iwanyu inyubako rusangi zifashe gute? Ikiganiro aho iwanyu inyubako rusangi zifashe gute catugejeje kuri uwa mbere mu ntara ya Bujumbura muri komine Mutimbuzi no mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga aho bita ku Mpanda. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu, uwo ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, uwo gushigikirana n'agateka kazina muntu, ubujejwe inyubako rusangi, baragendeye zone Gatumba na zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi na komine Gihanga ku Mpanda. Nkuko mubibona ku masanamu, ibintu ntivyoroshe kubera imvura nyinshi yaguye. Inzuzi nka Rusizi, Kajeke zitwara abantu, ibintu n'amazu, zitibagiye inyubako rusangi nk'amabarabara, amashure, amavuriro, amashengero, ndetse naho bashingura abantu ku Mpanda harageramiwe. Aho ntitwibagiye ikibuga c'indege Ndadaye Melchior kigeramiwe hamwe atacokogwa. Nkuko tubishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, ibihe igihugu kirimwo c'imyuzurira biraba umurundi wese, kandi agira akamenyesha ico leta mvyeyi igiye gukora. Ni kibazo kitoroshe na gato, kandi mubona yuko cyaje mu bihe bitoroshe, ariko kandi nibaza ko ari kibazo twese turi kumwe, twese duteza gutorera inyishu. Iyo nyishu rero iva kuri twebwe nyene abene gihugu, kuri twebwe nyene abari muri leta. Inyishu iva iwanyu, mutubwire ibikenewe hama dushobore kubishira mu ngiro kugira dutore inyishu y'iki kibazo. Ariko nkabahamagarira yuko izi ngorane murimwo zitotuma mucanamwe, nahubwo zotuma mubandanya kuguma mufatanye mu nda. Uwufise iki canke kiriya ashobore kugifashisha mugenzi we bari kumwe, nahubwo zibunge cane ibibazo murimwo, bitume nahubwo kwa gufatana mu nda, kwa kuzuzanya bisumbiriza uko vyahora. Natwe rero twabonye ivyabashikiye, kandi tubona yuko ku munsi biguma bitera biduga. Turagiye gushikiriza raporo abadutumye, nibaza yuko mu misi tari myinshi muzoba mwaronse inyishu. Mbega kugira abantu ibintu ntibisubire gutwagwa n'amazi mu kiyaya c'Imbo hokogwa iki? Mbega abantu baba aho bategerezwa kuba? Mbega inyubako rusangi zubakwa aho zikwiriye kubakwa? Mbega vyoba ari bihe vyahindutse? Ivyo bibazo tugiye kuvyishura mu kiganiro kiza.